Mazimya kitanu nanga kwinyigisho myaka itanu iheze cyitwa kuri kubohora nyene hari amavideo ashika amajana 2. Rero muzotahura inyigisho nyinshi tuko turigisha ngaha izindi zisanzwe hari haba ari zo mu Kirundi canke mu Congereza kandi zihari usanga afite umusobanuzi mu Giswahili. Rero abakeneye kuraba izo nyigisho muje kuri YouTube kuri kubohora canke mwandikemo Ange Michel Muhayimana mushaka gusangamwo inyigisho nyinshi zitandukanye mu Kirundi no mu Congereza. Rero nahinze kurandanagira tuje mu ijambo ry'Imana mbandanirize aho mwene wacu Odiambo agarukirije. Shaka kwandaniriza hajya nyene biraryoshe n'ijambo ry'Imana giyuzuza. Iyo umuntu ariko arigisha umwe ubundi araza akabandaniza ahandi nyene kandi ugasanga umengo bavuze ikintu kimwe ku butumwa ni bumwe uvuga kuri Kristo Yesu. Ndashaka tuvuga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuzima bwo muri Kristo, ubuzima cyangwa ubugingo bwo muri Kristo, life in Christ. Nge jambo shaka ko tuganira ko muri tabikenya cyane. Ndasaba bampere mwene wacu foto ni umusomyi wanje ni mu grand frère wanje ariko ndashobora kumutuma yitiko turakora kwa Imana reka ndamusabe afashe gusoma ndaza kwikora ku basore babiri ngaha reka nikore kuri bienvenue na n'uyu mugenzi wese ndamuzi zina muze ngaha imbere ngiyakoresha uburorero mu kwigisha example tugira nkoreshe kwa dutahura igikorwa cyakoretse mu mitima yacu umunsi twakira Yesu Kristo. Makumyaka 21 years nakiriye Yesu mu mutima wanje ariko namaze imyaka 8 ntaratahura igikorwa Yesu yakoze mu buzima bwanje. Ndirimba nabaye muri korali imyaka 2 korali nsanga si yanje ariko nsanga ndo Imana yahaye ingabire yo kuvuga ndakunda kwigisha no kuvuga. Rero ariko iyo myaka 8 namaze mu ishengero ndi n'umuyobozi mu ishengero nagiye mu ishuri rya Bibiliya ngera ahantu iby'agakiza binanira nari babwiye ku munsi wa gatanu abo twari kumwe ibyo gukizwa numva biragoye ibyo gukizwa numva biraremereye numva birabishe nari umusore umwana we Bujumbura gukizwa bamwe bakantwenga bakabati yaragwaye sida yarakimana ko nafise n'umubiri munini ndi muto tubona rero narisonzesha nkaja ku misozi nkamara mu ishamba iminsi ko nasenga nanje haja mu nzu nkiyugarana sinywe kugira ngo Imana inyemere, Imana inkunde, Imana numve yuko inyanditse mu gitabo c'ubugingo buhoraho. Ngana nifite ubwoba bw'ibihe bidashira kwa ntari naratahuye neza igikorwa Yesu yakoze mu musaraba umunsi ndamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje sinatahuye neza icyakoretse mu mutima wanje. Ariko umunsi umwe mpura n'umugabo yitwa René Brown wo muri Texas. Uwo mugabo arigisha ubutumwa bwiza ndumusobanuzi wiwe ari umuinterprete wiwe yari umusaza akuze no baracari ariko umusaza akuze. Uwo mutaba arigisha kuko Yesu yakoze mu buzima bwanje bene data wamengo suye kuvuka rya gatatu kuko bitubwira ngo wize Kristo Yesu avuze rya kabiri ariko je uwo munsi iyo minsi 3 twamaranye uwo mugabo yambereye nkuko mengo mvuze rya gatatu wamengo ntahuye ibintu bishasha ndazi yuko ushobora kuburi ngaha uri umuyobozi uri umuvuga butumwa uririmba uri n'umuntu usenga mu bandi ariko ibyo gukizwa utabitahura neza ni nguko kandi ushobora kuburi ngaha wavukiye mu muryango w'abantu basenga bakijijwe abantu benshi ngaha mu muryango wanyu numvise mukijijwe ugasanga wabikuriyemo bivukiramo udatahura icyabaye mu mutima wawe kandi ukaza ngaho ugasirimba mu bandi ugasirimba ariko indani mu mutima hari ibibazo byinshi muri wewe ufise ubwoba bw'ibihe bihoraho cyangwa ibihe bidashira. Uyu munsi ndagufitiye inkuru nziza ubutumwa bwiza bufise inyishu. The gospel has an answer for you. Bufise inyishu ku bwawe. Nagasoma ijambo ry'Imana mu Bitesalonika ba mbere 5. Turakoresha imirongo mwanya mutonya. Abitesalonika ba mbere 5 umurongo wa 23 gushika 24. Abitesalonika ba mbere 5 umurongo wa 23 gushika 24 dusome Bibiliya zacu. Kasaba abasore babiri begere ngaho imbere nimugire ubwoba mwegere imbere hagaraho nyene ndaza kubikora ko mu kanya gatonya. Abitesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 n'uwa 24. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo w'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Amen. Imana
ibeze rwose mu kinyarwanda ko muvuga ibeze rwose, ariko acavuga ibice bitatu, 3 dimensions. Ivuga impemu cyangwa umwuka mu kinyarwanda, ikivuga n'umushaha mu kirundi. Mu kinyarwanda mwavuze ubugingo, ariko mu kirundi dukoresha ijambo umushaha, niryo jambo mu gifaransa bita ame cyangwa mu cyongereza soul. Hama acavuga n'umubiri. Umuntu mu yandi majambo, umuntu ni impemu cyangwa umwuka ifite ubugingo cyangwa umushaha ariko iba mu mubiri. Ni nka kujya kwa telefone turabona irafise iki housing, niko twayita iwacu hariya housing, ikagira housing, ariko telefone kandi irafise ni bateri niyo musharja ugije mu muriro, ariko kandi telefone ifise na sim card iri connecte kuri T-Mobile, Verizon, Cricket n'ibindi. Muri make ushobora kugira telefone ifise housing cy'inyuma, ifise ni bateri, wanashaka iyo bateri iri mu muriro ariko telefone idakora. Haleluya. Iyo telefone ikintu ikeneye kuba connecte muri Mesomail, ikeneye kuba connecte muri T-Mobile, Cricket, Like Mobile cyangwa Verizon. Idafise sim card ndani, iyo telefone yawe nawe yo telefone igisohoka ukayereka abantu bagatimamagara bavuga ngo ari mu kibanza cakure. Niko Burundi bavuga ngo ari ngo umuntu murondera mushobora kumutora ari mu kibanza cakure. Kubera uwo muntu ntari connecte n'ahantu badandaza ama sim card. Rero igikorwa Yesu yaje gukora, nkuko navuze iki gicibwa cyacu kivuga ngo ubuzima bwo muri Kristo. Igikorwa Yesu yaje gukora ni igikorwa cyo kuduconnecta na Mesomail. Haleluya. Ni igikorwa cy'uko aduconnecta biciye muri mpemu. Eka dufate ko impemu yawe cyangwa umwuka wawe ari sim card, ariko kandi ufise n'ubugingo umushaha niyo bateri, ukagira n'umubiri. Umubiri ni housing ya telefone, okay? Housing ya telefone ni abantu babona. Bibiliya tubwira ngo nuko rero abamwakiriye bose Yesu Kristo yabahaye ububasha bwo gucika bande abana b'Imana. Nibo batabyawe n'umugore cyangwa kwifuza k'umugabo, ariko babyawe nande n'Imana Data. Iyo umuntu rero yakiriye Kristo Yesu mu mutima wiwe, ikintu gikoreka nuko aba connecte na Mesomail. Nagira mpamagare muhiraze ga imbere. Ndashaka nkoresha abantu batatu minota mikenya yanje. Nkoresha abantu batatu, hanyuma mu gushika ikibo doje kwiga turabe ibyakoretse indani muri wewe. Umunsi wakira Yesu n'umwami n'umukiza, wababariwe ibyaha byawe byose by'ibihe bidashira. Mu mvugo y'abantu dukoresha ngo kahise kubu nakazoza, ariko twababariwe iteka ryose muri Kristo Yesu. Muvuge mutamene. Twarakira imbabazi yabidusomeye. Rero nagira turabe ijambo ry'Imana. Ngira mvuga yuko uyu mugabo Mugisha dufate ko ari umubiri, ni housing, mwana kandi umugabo muremure, okay? Niwe bose babona. Iyo umuntu akoze ikintu ciza babona nde? Babona umubiri. Iyo umuntu akoze ikintu kibi babona iki? Babona umubiri. Iyo abantu bagucira imanza, bacira imanza uyu muntu w'inyuma babona, kuko uyu muntu ni wakora ibintu tubona. Ndiko ndavuga abantu babona Ange Michel physiquement mu buryo bwo mu mubiri, ariko uyu mugabo Mugisha afise ubugingo. Uyu Bienvenue cyangwa Irakiza niwe bateri y'umubiri. Ibyo uyukora biba byavuye ngaha. Mwongorera bikintu mwongorera. Nimubwira nkubite mubwira mu gutwe. Mubwira nkubita kubita ngumu. Basi ndamusaba cyangwa nkubita. Okanda mukije. Iya nkubita suye ariko yavyumviriye n'uyu yariko yabimubwiye. Haleluya. Numushaha wiwe. Muri make icumubiri ukora cyose, urukundo, inzigo, urusaku, amacakubiri, ibintu byose umubiri ukora biba byavuye muri moteri yawo, ni umubiri. Bibiliya irakoresha ikindi kintu cyitwa kameremere, the flesh, la chair mu gifaransa. Abanyarwanda numvise mukoresha ijambo kamere,
ariko ugiye mu ndimi z'icongereza kigiriki n'ibindi kamere ni nature ubumuntu nibyo bita ubumuntu. Ariko kandi hariho na kameremere, Kirundi kibivuga neza. Kameremere wagira kameremere, okay? Ni kameremere ni la chair, ni imibereho, ibintu umuntu akora bitari byiza bitabereye. Ibyo rero nibyo biri tubwira ngo tubyice, ndaza kubishikako. Tubyicishe mwe mu Imana. Rero uyu n'uyu n'abapartenere bari muri Adamu wa mbere, in the first Adam. Aba uyu n'uyu n'abantu bakorana. Ariko iyo wumvise ubutumwa bwiza bwo muri Kristo Yesu kubwira ko wabariwe, ukizera ukihana, haca haza impemu yawe yari yarapfuye. Nje gituma mwabonye igihe nahamagaye abantu babiri gusa. Uyu sinamuhamagaye kubera umuntu atari muri Kristo Yesu birivuga ngo yarapfuye. Abarundi bakoresha ijambo ngo yapfuye ahagaze, ni cadavre vivant. Ni umuntu yapfuye mugatambuka, afise umushaha, afise n'umubiri. Bibiliya mu Bikorinto ba mbere 2:14, Abikorinto ba mbere kubandika, Abikorinto ba mbere 2:14 hatubwira ngo umuntu ameze nk'igikoko, umuntu w'umubiri. Bibiliya y'Ifaransa ikoresha ijambo rivuga ngo l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Umuntu ameze nk'igikoko nk'igisimba, umuntu ameze nk'igisimba ntashobora gutahura iby'umwuka. Ko iby'umwuka umuntu abitahurisha umwuka. Haleluya. Nico gituma umuntu akeneye kwakira Kristo mu mutima wiwe kugira ashobora kujya gutahura iby'umwuka. Rero umuntu yapfuye, impemu yiwe yarapfuye kuko yapfire muri Adamu wa mbere. Ariko Kristo Yesu iyo umwumvise ukakira Kristo mu mutima wawe, igikoreka niki nuko wa muntu namuhutira gatonya usutame gato, nuko wa muntu yasa n'uwapfuye yumva ijwi ry'Imana biciye muri mpemu w'Imana, mu mwuka w'Imana agahaguruka, akazuka mu bapfuye. Haguruka, haleluya, akazuka. Amaze kuzuka rero Bibiri tubwira ngo nuko rero uwimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo ahinduka umwuka umwe na Yesu Kristo. Haleluya. Somera iryo jambo Pastor Foto ndagusabye. Ngira nkoresha akararo gatonya, ndi umwarimu ndumwigisha, nkunda kwigisha, sinduma evangeliste jewe. Naho nshobora kubikora navyo. Ngira nkoresha akararo gatonya cyane. Ngira nkoresha akararo nofatira gatoya miko. Somera iryo jambo Abikorinto ba mbere 3:17. Corinthians 6:17. Nuko wimatanye n'umwami Yesu. Aha. 6:17. Ndashaka mukurikire n'abari inyuma mukurikire. Murabe ibintu byabaye mu mitima yanyu mwose mwakira Yesu Kristo. Ndashaka no munsi n'abantu bafise ubwoba bwo gutakaza gakiza. Aya majambo nko Imana yakoresha kugira mutahure ko murinzwe ibihe bidashira. Amen. Tubanze dusome. Aha. Abakorinto ba mbere 6:17. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Uwifatanya muze ko mubare namena, uwifatanya n'umwami Yesu ababaye iki? Umwuka umwe nande. Harimo amazi, ajya amazi yari umuntu yapfuriye muri Adamu, umuntu atarizera Yesu Kristo. Ariko Yesu yumwatuye mu kanwa kawe, ukizera ko yapfuye yaduse mu bapfuye, yicaye mu buryo bw'Imana ku bwawe. Mwene data, aho wokuramo ya mazi nayo yafanuka bitandukanye. Reka munyishure. Ya amazi murayabona mbega ngaha. Mbega amazi arimo muri no cupa. Ifana murayibona ngaha. Ifana iri muri no cupa mbega. Arabaguze ngo yaye kabisa bene data. Meje gusaba biko kamubibona yuzuye. Ubiriza. Reka ndabisigura. Ifana yarimwo amazi, iri cupa ryarimwo amazi. Ajya amazi fata ko ari umuntu w'umunyabyaha atarizera. Okay? Ariko biri tubwiye suri dusomera uyu murongo, suri dusomera. Shaka tubone neza bene data. Ibintu Yesu yakoze biratangaje. Birengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu. Aha. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu
ababaye umwuka umwe nawe. Amen. Uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Ifana na koka byavanganye, ubu byose byanyuze iki koka. Nimubona koka mbega? Amazi muracayabona? Amazi muracayabona? Kandi amazi arimo? Uwize shimiyo ushobora kubikumbura ya distillation n'ibindi akayakura, amazi arimo. Ariko amazi yamezwe n'iki? Nawe biritubwiye ngo uwimatanije n'umwami Yesu ahinduka umwuka umwe na Yesu. Muri make wowe na Yesu mwahindutse umwuka umwe. Yesu yarakumize muvuge mutabere. Haleluya. Yesu yarakumize wamizwe urarinzwe. Haleluya. Reka ninjire much deeper. Reka ninjire ibwina uko abarundi tuvuga. Somera Abikolosayi 3:2-3. Aha ndatariko ndavuga ku muntu w'indani. Ndatariko ndavuga ku muntu w'umwuka. L'homme spirituel, umuntu w'indani mu mwuka. Sindaja ku mubiri cyane. Abikolosayi 3:2-4. Colossians chapter 3 verse 1-4. Dusome. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, babandi bari barapfuye, iyo wizeye ubuzuse mu bapfuye. Muje mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo set your minds, ngo mushire ibitekerezo byanyu. Wa muntu w'hagati ashira umutima cyane ku byo mu ijuru. Ibyo nabyo si ikindi kintu sukwiyumvira ngo nzoja mu ijuru ryari, ngo kanicare ngo niyumvire ngo ijuru ngo bahamije hameze gute. Oya, ni gushira umutima ku butumwa bwiza bw'ubwo Yesu yarangije, kuko nibyo bigukundisha ijuru. Haleluya. Muze mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mukurike neza ahantu harakomeye. Mushire umutima aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Muje muhoza umutima kubiri hejuru atari kubiri mu isi. Mushire umutima cyane kubiri hejuru, nimushire umutima kubiri ngaha kwisi, kuko ubutumwa bwiza butwangisha gukunda isi. Kuko mwapfuye. Kuko mwagize iki? Mwapfuye. Kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Amen. Kuko mwapfuye ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo hehe? Mu Mana. Okay, uyu muntu w'umwuka anyegejwe muri Kristo Yesu mu Mana. Reka nkoresha kandi karorero example. Ndangizokane. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwanyu, azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Haleluya. Kuko Kristo niwe bugingo bwacu, niwe buzima bwacu. Niyaseruka tuzokwerekanwa nawe turi mu bwiza. Navuze ikigo cyacu cyitwa ubuzima bwo muri Kristo. Rero biritubwiye neza yuko twunyegejwe muri Kristo Yesu mu Mana ahantu ho mu ijuru. Okay? Ni nkuko wafata iyi telefone. Okay? Ujya ni wa muntu w'indani. Ndayifashe, ndayishize muri Bibiliya pastor photo. Okay, uyu ni Yesu. Fata iyi Bibiliya ko ari Yesu, okay? Wewe uri ndani muri inde? Muri Yesu. Ariko nuri muri Yesu gusa. Unyegejwe na hehe? Mu Mana. Muvuge muti amen. None ninde yoza gukura mu Mana? Arugaye urugize neza. Unyegejwe hehe? Mu Mana. Muri make Satani kugira gufata kujane kuzimu muri Gehinomu nkuko benshi mutinya, abanza gushikirane Imana. Abanza gushikira Imana. Biritubwira ngo niki gico dutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Haleluya. Mbega n'urupfu n'inzara n'abadayimoni afise ububasha n'ubushobozi eka namba nemezwa neza nakekeranya ko atacomura mu rukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko kugira ngo Satani aza kunkura muri Kristo nuko abanza gushikira Imana akayikubita kudete. Nawe yarabigerageje baramukura byaramunaniye. Kandi nesheje Imana yobanza no kunesha Kristo Yesu byashikira. Haleluya. Akunza bene data, ubu ni bwa butumwa bwiza rero dukwiye kuvuga mu makoraniro bene data. Ingene umuntu w'indani muri Kristo Yesu, iyo wakira Yesu ukavuka ubwa kabiri, uhinduka icaremwe gishasha. Biritubwira ngo nuko rero uwimatanije n'umwami Yesu abahindutse umwuka umwe na Kristo Yesu.
kandi ubuzima bwawe bunyegejwe muri Kristo Yesu mu Mana ahantu ho mu ijuru. Nico gituma tubabwira duti ku munsi wizereye Kristo ritubwira ngo yadushize ku icapa kashe seal mu Congereza, ikidodo c'umwuka w'Imana cyo gucungurwa kwacu. Twebwe ntituri mu batinya kugaruka kwa Yesu, turi mu bantu barindiriye kugaruka kwa Yesu, kuko dufise umunezero ko twicaranye na Kristo ahantu hahehe ho mu ijuru mu Mana. Abanyefeso 2:5 ngira amagarane cyane ku muntu w'indani kugira ngo umwanya wose iri jambo ugibutse wibuke ku muntu w'indani ari inzu. Abanyefeso 2:9 Abanyefeso 2:5-6 kubw'urukundo rwinshi yadukunze tafadhali kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu yaradukunze urukundo rwinshi. Ubuntu nibwo bwabakije. Ubuntu nibwo bwabakije, si imirimo yanyu yabakije, ni ubuntu bw'Imana. Nuko ituzurana nawe, ituzurana na Kristo Yesu, ubwo twahambanywe nawe tuzuranwa nawe, ituzurana nawe wa muntu w'indani mutuzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Turi muri Kristo. Haleluya, mugambe amen. Itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'iki? Bavuze mu buryo bw'umubiri mbega? Bavuze mu buryo bw'umwuka, realms between the inner man, wa muntu w'indani. Nagira mbaze ikibazo, ni bande bemezwa ko bicaye mu ijuru Kristo Yesu mu kano kanya? Haleluya. Bakundwa bene data, this is the gospel. Nibwo butumwa bwiza. Umwana w'Imana iyo yakiriye Kristo, Imana yarakubitse. Nico gituma iby'ijuru ubikunda. Nico gituma niyo ukoze ikintu kibi, ikintu cyacho cyose ntunezerwa, kuko identite yawe yaramaze guhinduka. Ibikunezera n'ibyo mu ijuru, si byo ngaha ku isi. Ushaka guhitamo, it's a choice you can make. Yabivuze ko it's a choice you can make. Ushaka guhitamo kwiba, gusambana, gutukana, kandi uri mwene data. Ushaka guhitamo kugira amacakubiri, inzigo n'ibindi, kandi uri mwene data. Ico gihe ntuburi kurongorwa na wa muntu w'indani, uri kurongorwa n'uyu mugabo, uyu unye mushaha bugingo hamwe n'uyu mugabo. Boye bakoranye hari ikintu cyitwa kameremere, flesh. Abagalatiya 5:16 Abagalatiya 5:16 iyo niyo ntambara abakristo benshi dufise, kuko twiraba mu mubiri kandi Imana itaturaba mu mubiri. Haleluya. Abagalatiya 5:16 ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko indani muri wa muntu w'indani harimo umwuka w'Imana, harimo mpemu yera. Nimwayoborwa nawe ntimuzokora ibyo kameremere, umubiri n'umushaha bigiye hamwe, ibyo bariko barakora ntimuzobikora. So ubuzima bw'umukristo, victoire ntihagaze mu kugerageza cyane, trying, no, it's in trusting. Ubuzima bw'umukristo buhagaze mu kwiringira, nk'uko muvuga mu Kinyarwanda, kwizigira. Ntibuhagaze mu kugerageza cyane. Muri make, believe and trust, wizera wizigira ku mwuka w'Imana ashobora gushoboza kurekura n'ibintu byakunaniye mu myaka myinshi. Haleluya. Arabishoboye, he is able. Yamuvuze ko niwe buzima bwacu, niko yatubwiye. Niwe is our life, niwe buzima bwacu, niwe dushoboza, niwe duhebesha. Nababwiye nabashinga intahe nari imborerwa mu gitabo gute mu Kinyarwanda, umusinzi nabaregwa. Reka nabatera inkuru mukuraho byandangiza. Mu mwaka w'2000 kuri bonane y'2000 nari umusore imyaka 20, imyaka 42. Na umusore imyaka 20 nshushe, nkuko bavuga ngo arashushe kabisa. Sigaye n'agaterima abanyarwanda bafashe ngo basha ngo harasha, harahiye ngo arahaturiye. Nanjye narahaturira kabisa. Hanyuma iwe bonane dutara kunywa inzoga mu gatondo saa 5. Urabona ko ndi muto, nashobora kunywa ibiyeri 13 primus, 13, 14, 14 biere, kare amacupa 18, karenza ko ama whisky, karenza ko ibintu byose
hari inzoga z'ubuhogozi ugasanga umuntu wanyoye wapfuye wabaye iyarara riri ngaho wowe. Ariko uyo munsi rero bonane tuca tugenda muri boîte. Ni boîte n'ubirahari mwanda yica ko nkibuka iyo nayo rero n'abakuba kabisa. Ndavuga nti uno munsi ndazi ko Yesu azagaruka mwaka uno munsi mwaka 2000. Mwari mu bisi yo bintu mwabyumvise namwe. Hanga jewe nyangoregwe kubwo Yesu azagusanga korewe. Ni azasinda mwumva. Urumva ni abana ngoregwe merwe bat. Ni azasinda mwumva. Ko nakure mu muryango basenga. Hanyuma ndaboregwa. Mbona wacu nasinzira nicarana ndasinzira muri boîte bande ya bafu ikiravuga ikubita mu matwi yanje. Ariko abana b'abahungu hari abasuma je nababwiye abasopayi narabwiye abantu basopa hari abahungu baje banyambura ibirato. Nagiye muri boîte nambaye ibirato ntashe nguruwazi. Ntaha nambaye miguruwazi. Na Yesu ntiyagaruka n'ibirato byanje barabitwara. Bene data icyo nicyo kintu Yesu yakoresheje uganangura kwiyumvira ko mwe kwakira agakiza. Inyuma y'amezi 5 ukwezi kwa 5 tariki 5 z'ukwa 5 2001 candakira agakiza. Icyakoretse mu mutima wanje Yesu Kristo kintu yakoze mu mutima wanje kuko wa muntu w'indani yarapfuye nari mbayeho ubuzima bwo ngaha nibwo abantu batakijwe babayemo. Yesu yamuyemo yanzara n'inyota by'ukuberego ko aravuye mu Imana yanjemo. Maze imyaka 21 atanze gukora mu kanwa kanje. Haleluya. Haleluya. Mukama muhamashi Yesu benshi. Nibaza ngo ni kubera imirimo yanje myiza ekanamba. Nibaza ngo ni kubera kugerageza kwanje ekanamba. Nibaza nabaye muganda imyaka 3. Nabona abakizwa banywa hari n'abapastor barevera banywa. Bamwe nizo gushegera bibiri harimo barevera banywa inzoga bakaboregwa. None umbwira yuko ko ari kubera ukugoroka kwanje. Ni kubera Kristo Yesu yashoboze. Nuko nemere kuyoborwa n'umuka w'Imana. Rero umwana w'Imana ikimana imuhamagarira nuko uyu muntu w'indani ategerezwa guhingurwa. Uyu munye ntarakizwa. Mu bitekerezo byawe nurakizwa. Wana umunyana mwicaye ngaha hari abantu bamaze kwiyumvira ibintu bitari byo. Amakritike bazi ya Imana yerekana ibyo twiyumvira ku bandi. Bene data byari kuba biteye ubwo twotemana tukamarana. Amakritike biki hari ibintu byinshi mu mitwe yacu. Uyu muntu abaroma 12 sikaje minota nk'ibiri. Abaroma 12 umurongo 2. Ngira nkore ku muntu w'indani. Umusha winda wimwe umwuka wawe umeze neza mwene warababari uri mu ijuru. Amen. Ntabwo ufise ako umuntu wo ngaha musha arakeneka ikogwa. Yeah. Wa kabiri gusa. Ariko tuzi yuko Abaroma 12 murongo wa 2. Homenduzi. Oya homenduzi. Nagiye ku bice bibiri. 12. Kandi ndimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Nimwishushanye n'iby'iki gihe. Ne vous conformez pas au monde présent. Nufata iforoma y'ubuzima bw'abatiza bw'isi ngene bayo. Ariko uhinduke rwose mu bitekerezo byawe. Bene data, aya majambo Paulo yavuga yabanje kubabwira igikorwa Yesu yarangije. Kuva ku gice cya 1 ku gice c'10 na rimwe. Aba yababwiye ko Yesu yakoze cyo gukiza umuntu, cyo kumugira umukiranusi n'ibindi bitandukanye. Cyo tubacaheza kubabwira umurongo wa mbere, umurongo wa mbere nawo umuntu wo mushaha ategerezwa guhingurwa. Ruhingurwa n'ikindi kintu n'ubutumwa bwiza bwo guhingura. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo umutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu kwiriye. Amen. Umuntu w'inyuma umubiri tushikanira Imana nk'igitambo kizima. Gihimba ibintu bivuga ko ibintu byinshi. Umuntu w'indani yarababariwe yarejejwe aratunganya ameze neza icaye mu ijuru. Uyu wewe nta ngorane afise. Ariko ingorane dufise twese na jewe ndimwo n'uyu muntu uyu mugabo yibateri yiwe ni kibazo gikomeye cyane. Neco ubutumwa bwiza buza kudufasha
kugira ngo uyu muntu ashobora guhinduka agana yumvira ashira umutima ku byo mu ijuru muri Kristo Yesu. Haleluya. Niyo abikora acafata uyu